nyakubahwa mwese umwe wese mu cyubahiro cy'Imana yamuhaye, kubera ko tuzi ko ururimi rushorera mu mico no mu migenzo. Ubushikiranganji bw'imico kama, akaranga n'inkino dufise imigambi myinshi yerekeye kunagura imico twisunze ubuhinga bwa none, gukundisha abantu gusoma no kwandika ibitabo biri mu Kirundi, no kugerageza gukundisha abakiri bato imico y'Ikirundi. No muri iyo ntumbero hagiye gushyirwaho igisata kijejwe gutunganya, gukurikirana no gushyira ahabona ibitabo byanditswe haba mu Kirundi cyangwa mu zindi ndimi, ndetse no gukaburira abantu kwandika ibyo bitabo, abarundi cyane cyane kuko nibo bazi Ikirundi. Tukaba tuboneyeho n'akaryo ko kumenyesha abarundi ko leta y'u Burundi igiye gushyiraho vuba ikigo ndangakaranga gikomeye cyane mu ntara ya Gitega, aho ururimi rw'Ikirundi ruzoba rufise uruhara ntangere. Dusabye rero ko umuntu wese mujejejwe yogerageza gushyira imbere akaranga ko twubakiye ko kugira ngo natwe twihe agaciro kandi twihe ihangiro yo kubaka iterambere rishingiye ku mico n'akaranga kacu.